bivuga ko hamaze gupfa imiliyoni 17 z'abakongomani zirenga miliyoni 10 barahunga. Urumva amaraso bro ari kuri Kagame yarabesha abantu, namye mvuga nti yaje neza, ikinyoma ciwe kirafatisha, ariko kigeze yaho umuzungu abikagura. Ino ntambara, urabona intambara bro, ino ntambara c'était prévu kimara amezi 2, niko umuzungu yari yamubwiye. Urabona ko imaze hafi umwaka. Rero byarasarishije biraje mu binyamakuru mpuzamakungu, urumva ko nuzenya Amerika ariyo mutera nkunga canke umufatanye bikorwa n'u Rwanda. Tombe 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 waze kulitambi tombe tombe tombe. Yes bakuzi ba Gatech TV ndabaramukije sana. Ukuntu rero utangura content birari Mr Vibe niko papa John Mabu. John Mabu mwenyewe cyangwa ashaka ko director John Mabu director nabyo ni bo. Rindira ndagushikira shaka ntiwibagire ngo kubera amazina aba yaratuvunye dufisa abafisa aho yavuye kandi wararikoreye bro cyane sana man. Tuzona bicana hari abantu batazi yuko iyo song ari wo wayikoze bro. Mboni je kenshi twebwe abayinyanyuzi ubundi tuba turi behind the camera. Rero hari ukuntu ahubwo murakwiye kuza muratugirira ama promotion na mwibwe kubera ko turakora akazi kari ninya ugasanga ntitwo turagira turiko muri ko muravugwa ndiko turavugwa ndiko turagaragara, ariko usanga tuba dukora akazi karuhisha bro. Karuhisha sana man. Ijya song ukiyikora warumva yuko izoba hit nkuko yabaye hit? Ijya ndirimbo imbidatana mubwiye ati indirimbo bro, ndirimbo ni hit tu, kandi urabona ko byace yaciba hit. Tware hayo umugisha warayi blessings kabisa. Jewe nametwije cyane ya MB data, hari izindi umaze gukora man? Twakora n'abaruriro akingorongoro n'abaririmbyi benshi tumaze gukora. Nibaza ko bari kwa ruriro tukoze mu ndirimbi ya I love you my de nyinshi kama izoro n'umuntu wanje. Twarakoranye n'ibindi bikorwa gusa nuko bitagiye hanze ariko twarabikoranye tukiraho. Gute ushobora kuva mu byo guhinyanyura? Sirabivuyemo kugeza ni isani byo nkora. Navyo wavuyemo kandi twubona yuko uri mu bintu byo gusesangura gusa. Nabikubwiye none nyimba naje ngaha urazi yo mvuye. Niho usanga mvuye muri shooting na. Basira bivuyemo gusa nakazi kanje niko kantunze gusa. Hari ikintu je natahuye Mr Vibe mu buzima. Mu buzima burya source de revenu ntishobora kubimwe. Sinzi ico kintu cumva. Source de revenu ntishobora kubimwe. Hatwe tumaze kuba dufise umuryango. You must learn how to winziza muzindi nzira. So bisaba ko wiruka twishi sivyo nyene nkora ni byinshi. Yes bakunze ba Gatech TV, tugomba twinjire mu catumye neza na neza dutumira umutumire wacu. N'intambara iriko iravugangwa aha na hariya. Hamwe ngo biraheze, ahandi biravyutse, ahandi mbega ibi bintu tubifate gute? Hari abasesanguzi zimaze kuzana batandukanye, ariko uyu munsi nashimye kuzana Mabu kugira ashobore kugira ica bivuzeko. N'intambara iko ibera mu gihugu kibanyi ca Kongo. Gushika n'ubu hari ibyo usanga bitatahurize. Muri kano kanya ngomba utubwire nk'umusesanguzi amakuru ya Uvira agezehe, bimeze gute? Kazi amakuru ya Uvira hari umwanya. Amakuru hari nuko M23 zambwebwe za Sarambwe zaraheze so itangazo urwandiko ruvuga ko rugiye bagiye kurekura aho bafashe muri Uvira. Bagiye kuharikura kubera ko igihe bafata ntibyari biri mu mategeko. Ni kwa kundi nyene usanga umusuma amaze kubona ingene yiba. Musuma mu kwibagenda arayomboka pole hamaka kwiba. Niko bagiye muri Uvira, bagiye nk'ibisuma. Musango bahagiye nk'ibisuma. Ufatiye kuki uvuze ko bagiye nk'ibisuma? Urabona igihe bagenda muri Uvira
sinzi ko wari wakurikiranye amasezerano accord de Washington yari yabaye bazi ko na president wacu Neva yari yagiye nk'umwe agiye kuyihagarikira harimo na president wa Uganda wa Kenya wa Angola sivyo hamwe n'uwa Qatar bari hajya bose sivyo na Trump niho yarari urazi ko mu masezerano yakozwe hajya babahaye amasaha 72 kuba bose abantu bose Uburundi n'u Rwanda kuba bakuye ingabo zabo zirajya ku butaka bwa Kongo sivyo septandeze ni misi 3 sivyo bisigura ko Uburundi n'u Rwanda bwategerezwa kubahiriza iki amasezerano koma abarundi turabanyamahoro abarundi kandi kwibanira neza na buri muntu wese kandi twumvira kandi turabantu b'indero turabantu barezwe mu bisanzwe twaravyubahirije president wacu yaravyubahirije arakura ingabo ziwe muri Kongo sivyo ariko bugingo bahavuye M23 nawe yari yinjiye ari kumwe na RDF bashigikiwe na Kagame amakamyo abavuga ko iyo bari amakamyo 200 atwaye batayo 12 sivyo bavuga ko bara basirikare 12,000 kuko ibatayo yose birumvikana ko abasirikare 1,000 urumva hinjiye ujya musinyere bagize amasezerano accord de Washington hinjiye abasirikare 12,000 vyandi bya Kagame sivyo barafashe Ruvungi baraja Rubarika baraja Sange baramanuka kugera Uvira hose bagenda atangwa riri kirabo sivyo tunje tukikwereka ko arabasuma ntaguciriyemo babinjije amasezerano abaye aho nyene abaye uwo munsi nyene sikuvuze none bivuze iki kuri Kagame yagiye mu masezerano ariko tukabona abasirikare biwe binjira mboreka ndagusesangure neza kugira ngo basi ndakwinjize mu kiganiro nyezina bw'ubusesanguzi bufashe kugira ngo abantu ko badukurikira bumve ikiganiro canke bumve imizi y'iki kiganiro ubundi bimeze gute Kagame muraze ko neza yafashe u Rwanda 1994 yishe Habyarimana Juvenal sivyo ngoma ndakwereke ukuntu President Paul Kagame yamye atamenyekwa igihe bafata Kigali igihe inkotanyi zifashe Kigali ni kuvuga bari bavuye Arusha mu masezerano yabahuza intera hamwe n'inkotanyi amasezerano gusangira iki ubutegetsi sivyo ariko Kagame ko mari umuntu adashobotse ko mari umuntu adahanurwa ko mari umuntu agoye kubana burya yarase gusangira ubutegetsi n'intera hamwe ariko araza vers 20 n'iminota ni indege ya Habyarimana yakorogo sivyo Kagame ari karagaruka oya president Habyarimana Juvenal avuye Arusha mu masezerano bari bagiriye Arusha yo gusangira ubutegetsi n'inkotanyi za Kagame indege yakorowe igombishike mu rugo rwiwe sivyo ikirakoroka hasi barayirasa Kagame aramwica acarapa Habyarimana amaze gupfa barakira ibintu byabo babona gufata iki Kigali barayifata neza sivyo nagoma ndakwereke ukuntu ubundi amasezerano yakogwa je narabivuze mu kiganiro nagenda akora ndavuga nti nubwo amasezerano bayasinye Kagame ntiyigera yemera amasezerano ubundi Kagame n'umuntu w'intambara warabonye ibyace biba Uvira baje gusinya amasezerano ntibace bakoroka Uvira sivyo FARDC raja ngaho ngo irijajara mu bisanzwe musinya amasezerano guca mu ryahumye nikakora bisanze he ntibisanze muri Uvira iki ni kintu cerekana ko amasezerano kuri Kagame ntaco yigera avuga mu buzima bwiwe bro wapi aguca mu ryahumye wona unanasamaya aranakurasa uzutinya umugabo yivuguruza mu ijambo ubundi umugabo nyamugabo ntiyigera yivuguruza mu ijambo sivyo umugabo yivuguruza mu ijambo abari umugabo mbwa sivyo abagabo mbwa rero uraziyo bavuye ndahakubwiye abagabo mbwa baje inyuma ya colonisation igihe abazungu bakuye intwaro ya republika haci havuka abagabo mbwa rero nabo nyine ubona batakurikiza amasezerano batigera bubahiriza ibintu byavuzwe ni babagabo bihindukiza iki mu ijambo ngo Kagame rero afu umugabo yihindukiza mu ijambo kaca agenda akereka ko umenga arakomeye sivyo nko kugenda ahantu ugakubita umugore wundi muntu ukamubabaza uri umugabo kumbe wasanze umugabo wese ihari noneho ucuvuga ngo ndi umugabo ukomeye wakubise umugore atari umugabo atari hari urumva bro niko Kagame ameze urumva niko Kagame ameze so aba rero ntuze Ibrahim Traoré yategeza kubigwanya nta mu president numwe yari gushikira nawe urabona ko na Trump yavuze ati nous sommes des
urumva musomdesi bivanye n'ivyo twabonye canke twumvise ugusinya amasezerano umuntu mugasinya mugaruka muri mwabihurije ko ukaza wumva ejo ngo ibara ryaraye riguye urazi bro abantu bapfuye mw'ijya misi bavuga ko hapfuye abantu amajana kuva bashitse hajya n'amaudio ndafise ngaho wonya y'abantu bari ko bararira ikintu biki so bisigura iki inyungu yiwe iremye mu bana ba Kongo useseka amaraso ariko hari abantu bavuga ngo burya Butare yarondera muri Kongo sinzi ko nubaki akiri aratumwa na bino bihugu bikomeye harimo na Amerika ariko none iciye imyigarama bivuze iki kanda gusigurire neza mu bisanzwe umuzungu n'umuntu aciye ubwenge cyane umuzungu arashaka kugukoresha wewe kugira ngo ube igikoresho ciwe hanyuma ejo image yiwe imaze kugaragara mu vyo ariko aragukoreshamo arakwihakana we ucu bigitambo mu bisanzwe Kagame yari yatanguye neza cyane ubundi Kagame guhera muri 1996 gihe binjiye gukura mu butu muri Kongo igihe bishe mu butu bakaca bashira Kabila Pere yari yagize resiti kwiye kubera yarafashe ikinyoma akibyazamwe umusaruro yarafashe genocide urazi genocide bro ko ari yubatse ya Kigali genocide FDLR Munyamurenge ivyo bintu biteranije nivyo byubatse Kigali ngo mu gusega ni yakoresha umvira genocide FDLR Munyamurenge nivyo bintu yubakishije Kigali kubera ko muri Kongo hari kubera iki yagiye explique abazungu urabaryosha urabone kwa kuntu umwana w'imfuvyi ariko araririra umuntu abateranye ikigongwe arababwira arabantu bakoze genocide bari muri Kongo bitwa FDLR urumva bariko barica umututsi w'umunyamurenge ari muri Kongo bariko barakora genocide kandi muri Kongo mudurusha tubasangeyo kumbe sivyo na gatonya igituma atari byo na gato ndakubwiza ukuri sivyo igihe bishe mu butu hari umujama yitwa aba Moise Nyarugabo n'abazarias Rubegwa abo n'abantu bavuga ko baserukira uyu mwanya ubwoko bw'abanyamurenge ariko par contre nta kintu leta ya Tshisekedi igeze bima canke leta ya Kongo igeze bima Moise Nyarugabo yari umuntu akomeye cyane muri leta ya ntuzenya ya Kabila fils ya Kabila Pere sivyo mugabo kugeze isaha babahaye iki kubera giye bagiye muri Kongo bakafata James Kabarebe niwe bace bahiga isirikare Etat Major c'était prévu ko umunyamurenge ari we yakoreshejwe yategeza gufata kuronka igiti gikomeye ariko bana president wanashaka ariko abanyamurenge ntibigeze baronka na kimwe cyo gituma ndakubwira ko akoresha abanyamurenge agakoresha izina rya FDLR kugira ngo barondere bibu Butare hariya muri Kongo byukuri agiye kwironderera ubutare no gusesa amaraso y'abaki y'abanyekongo tukiraho uvuze FDLR ko ari yakoresha oya FDLR mu bisanzwe cyari gisirikare cya Habyarimana icyo bita intera hamwe rero yinjira hariya avuga ko agiye kurondera FDLR akacenda abanyamurenge akabakoresha yamara kugera ku nyungu ziwe sivyo ntabahe ijo yabemereye aribo bazarias Rubegwa ba Moise Nyarugabo igihe bishe mu Kabila Pere ntibigeze bahabwa ibintu bikomeye byace bihabwa nde igihe bakwiye plutôt mu butu ntibigeze babaha ibintu bikomeye n'abanyamurenge bari baserukiye abandi ariko babihaye nde James Kabarebe n'umunyarwanda ntuzi ko ari umusirikare wo mu Rwanda James Kabarebe kwezisa yatwaye Etat Major muri Kongo bisigura ko neza kijya gisirikare cyo muri Kongo ubona citwara kujya caramaze kuba infiltré caramaze kuba corrompi bajya n'abanyarwanda bibereye hajya nico gituma rero Kagame yarabesha abantu namye mvuga nti yaje neza ikinyoma ciwe kirafatisha ariko kigeze yaho umuzungu abikaguye ino ntambara babone ntambara bro ino ntambara c'était prévu kimara amezi abiri niko umuzungu yari yamubwiye urabona ko imaze hafi umwaka rero byarasarishije biraje mu nyamakuru mpuzamakungu urumva ko nuzenya Amerika ariyo mutera nkunga canke umufatanya bikorwa n'u Rwanda yes rero Amerika imaze kugaragara mu ivyo bibi kijya n'igihugu gikomeye bro kijya n'igihugu gikomeye sana kitegera cifuza kuja mu manyanga nkayo kimaze rero kubona ko
camaze kwa paretra mu manyanga yiwe caguhaye akazi kakunaniye ni kugera ubona bigenda niyo mpamvu ubona catanguye Amerika kumwihinduka camwihindutse cavuze ati we mugabo no ukuvuga ajya camusheshe reka ndakwereka igituma camwihindutse hari akantu gatonye shaka mbwira abantu kugira bavyumve neza byari Trump ava yuko ijya nama turaza kuhagera ava ijya nama ijya akajya kanama k'umutekano kawo nikagirishije ijya ntuzenya ry'amasezerano harakanama k'umutekano kawo nikakoranye igihe batumye ko ntuzenya president ndayishimiye Trump hari ikiganiro yari yakoze ava aravuga nti hari umugabo yitwa Chisekedi yaraje aranyinginga ati ujya mu iwanje ndafise iki ndafise inzahabu uzoze ndaziguhe sivyo sinzi ko video mwakabonye ivyo rero bisigura iki ni message Trump yahaye Kagame amubwira ati ujya rero mugabo hari umugabo nyene imari yambwiye nti arafise imari yiwe yayimpaye ku mugaragaro nta mpamvu rero yo kugutuma cyangwa guca kuri wewe nk'umukomisiyoneri niyo mpamvu ubona Amerika yakaravye nde Kagame ntakiri kumwe n'abanyamerika oya ahubwo Kagame abanyamerika kugeza isaba ariko baragerageza kumurinda ariko vy'ukuri ntabaro none FDLR iri ya 30 ariko arayigwanya no kuvuga abantu ariko ariruka ku umwanya dufate abahunze za 94 bari bafise imyaka ingahe nk'akarorero mu ma 25 bisigura ko bashaje atari nkobo baba bagitereye niyo mpamvu bakubwira FDLR yaraheze nico gituma abazungu bamutahura bakavuga ijya myaka ariko hageze yaho muze abantu muri imyaka 30 naho pfiriye abantu nabi ubu nturabaheze no kuvuga ni meme system yo kurondera ubutare muri Kongo kuko bro ubundi bwo mwijambo rimwe ntabariyo FDLR ntirimo n'umukenyuro FDLR plus umunyamurenge bingana ubutare ijo no kwizo formule ntayuze FDLR plus umunyamurenge egari ubutare karuri kashasha kwe FDLR plus umunyamurenge bibyara ubutare ya nuko bimeze rero nizihe ngaruka mbi zabaye canke zoshobora kuba kuri Kagame inyuma yo gusuzugura amasezerano Kagame byarahize byiwe Kagame byarahize muri bazi ko bro Kagame atanakijyama yaranavyivugiye umva ngo mwana namusohoreye n'indirimbo Kagame ntakijyama urazi gituma ubundi urashobora urazi bro urashobora kubesha uburyo ubwami ntibwigera bwubakirwa mu kinyoma ubwami burama ntibwubakirwa mu kinyoma muri Kongo hari ibyegeranyo bitangwa na Right Woman Watch bivuga ko Woman Right Watch plutôt bivuga ko hamaze gupfa miliyoni 17 z'abakongomani zirenga miliyoni 10 barahunga urumva amaraso bro ari kuri Kagame 17 miliyoni zose bapfuye izirenga 10 barahunga hama novuga ko u Rwanda ingufu za mbere rufise ari propaganda ubundi kugira utsinde intambara Mr Vibe hari ibintu bitatu korerako sivyo kugira utsinde intambara mugabo novuga kimwe abanyarwanda basigaranye kugira utsinde intambara ivyo bitatu ni iki ya les media hariho amafaranga hariho n'igisirikare sivyo ibintu bitatu kugira ngo utsinde intambara kwisi yose Amerika ibihugu byose ubona bikomeye nivyo bintu bikoresha ubwa mbere Kagame by'ukuri bari bamuhaye amafaranga cyo gituma ubona abasirikare ba Kongo baguzwe yakoresha amafaranga baramuhaye n'igisirikare baramuhaye ibikoresho bigezweho amadrone agezweho za kamikazi sivyo baramuhaye n'ikina media sinzi ko umaze kubona ukuntu media zikora zo mu Rwanda ziba zifise umuntu azikordona bagatu no munsi dukora ko airport ya Bujumbura gizene itari kirakora ubona kuri imbuga zose zo mu Rwanda meme na BBC ugasanga bamaze gukora iyo content sivyo abavuga rero ko igisikare cy'u Burundi kidakomeye niyo nakubwira bya propagande canke guca intege bakavuga ati reka duca intege canke duteranye utwara igisirikare mu Burundi na nyine icubahiro ibyo nivyo ndabikubwiye Kigali ikabatonda twebwe dukeneye Kigali ko tuyifata urumva twebwe ndazi kungwana yo hasi n'umwanya muto twaba tuhafashe
tombe tombe go Kigali tombe yani mwana wazwi Arayimumvisha Mr Vibe iyo ndirimbo irahari irahari iyo ndirimbo Kigali tombe Arayumva Dinde yayikoze rero niyo nzotamba kuri Bonani tombe yefu tombe 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 wazi kulitambi tombe 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 mwizina rya Yesu tombe wayumvise bro iyi niyo twacha turirimba nyuma y'amasaha abiri Kigali tombe niyo twacha turirimba amasaha abiri mugare twebwe turabana beza ntawe tubonera nk'uyo twa dufite amanyanga nk'aya Kagame twabasonzeko urumva bro mabure kanda gushimira yes bro thanks nizere ko abo message yari gushikako yabashikiriwe turangize tuvuga ngo ciao 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 ciao